tuyage ibintu vyinshi tuba tumaze iminsi tubaha inkuru zose sangura kuno munsi nifuza ko tuza kuyaga vyinshi. Yes, ivyuma ntibisezerana ariko yes. Nuko rero musesanguzi uno mwanya nifuje ko tuyaga musesanguzi kandi uno mwanya ndasavye ko dukoresha neza namaze kubisaba n'abagomba dukurikirane kugira ngo bashobore kuba bo bikora nk'uko twabisavye. Rero musesanguzi nk'amakuru ndiko ndaronka uyu munsi urazi ko tutirigwanye natembere ahantu henshi canke se numvirije ahantu henshi kabone ko tuba turiko turashakisha ingene bamwe canke n'abandi ibyo bavuga kugira ngo dushobore ko twoza tubiyagire hamwe dushobore ko bisesangurira hamwe. Sinzi ko ivyo nabonye ari vyo canke se ivyo numvise ari vyo, sinzi ko nako ndarota, sinzi ko nari ndyamye yuko Trump makuru naronse musesanguzi agomba kwitoreza manda yiwe igira gatatu. Amakuru sinzi ko yaronse. C'est vrai, ibya Trump biteye n'amakenga. Ariko sorry gatoya musesanguzi umbabarire ko ndagukire mu ijambo. Narabamenyesheje ko tuzakuyaga ku byo ku mirongo rugamba, ariko hariho utumwa nifuje ko tuyaga ku muntu ushaka ko dutabaritse. Zijyawe rigera kuri nifuza ko uyu muntu buno butumwa twobusoma abadukurikirana abanze babwumve hama tugira icyo tubuvuzeko. N'umuntu yanditse avuga gukurikira ngo mwaramutse neza, uyu mugabo yitwa Pastor Diamond Mugisha ni umurundi aba muri Canada. Ejo bundi yagiye mu Rwanda kuramutsa mwene wabo aba mu nkambi ya Mahama. Inkotanyi zaciye zimufata kuri passport yiwe zisanga yahora mu Burundi, zica zimufungira Mahama, ariko zaramurekuye zimurungika Kigali muri Libe, ubu ari mu Yabira. Uyu muntu rende fita ko tumutabariza musesanguzi. Ubwo bace bandika ngo abo bishobora bamutabariza neza cyane. Turaza kumurungika muri groupe, amagroupe yacu WhatsApp, amafoto yiwe kugira ngo mushobore kuba abiwabo nibatari bamenye iyo nkuru bayimenye bazikwikorera neza cyane. Yes. Rero bavyumve cyane ko uyu muntu atabarizwa, ubwo tuze kubaronke baraza kubimenya neza ndetse bari no marugurupe baza kuba basanzwe barimo. Reka rero tubandanye musesanguzi nino nkuru ya Trump aho yabaye kimomo, mbetse sinzi ko abadukurikirana bari bamaze kuyimenya kugira ngo dushobore ko twiyaga ko ugira icyo bitubwiyeko. So merci beaucoup Benita. Twibutse badukurikirana bagire like. Yes. Badusabye ko turabibibutse uko dutanguye ikiganiro duhinduye na sujet tubibutse kugira ngo ibintu bikomeze kumera neza. Mu bisanzwe rero iyi nkuru ya President Donald Trump asanzwe ari we ariko arayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika magingo aya irateye amakenga cyane kuko irimwo n'amayobera menshi. Kubera ko ubundi bisanzwe bizwi ko mwibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bemera umuntu gutwara manda zirenga 2. Ariko abantu benshi twatangaye tubonye President Trump avuga ko abantu batotangara babonye yitoreje manda yiwe ya gatatu. Wanashaka ni no mu gihe bamwe n'abandi gushika ubu bavuga ko Trump ashobora no kutazomara manda yiwe ya kabiri. Aho bavuga ko mu kwezi kwa11 Amerika idashobora kumwemerera kubandanya twara Amerika bitewe nuko bisa nkaho mu migambi ya presence ko agiye kurangura atarakwiza kimwe ca kabiri mu kuyirangura. Bakanavuga ko bashobora no kumuhora yuko bisa nkaho isi yayiteje akaga. Mugabo tubonye President Trump avuze ibitandukanye mu mateka y'isi. C'est la première fois ahinduye twebwe twaruka nuko ntagize amashusho neza ngo menye ikiringo ibwizo shingo rya Amerika rimaze batariho tusha. Mugabo ico nziriri mu myaka amajana. Mugabo Trump wavuze ati ntibaze batangare. So bivuze ngo rero ibi bintu musanzwe abazungu batuzanyemwo
byo kubanga amademokrasi n'amabwirizwa shingiro. Ubundi ugiye kubiraba nabo nyine ubwabo ntavyo bakurikiza, nta n'ivyo bubahirizwa, kubera ko usanga akenshi hakora amategeko gusumba ibwirizwa shingiro. Sinzi ko kino kintu gitahura. Donc bubahiriza cyane amategeko gusumba ibwirizwa shingiro. Uravye neza ibwirizwa shingiro ntabwo ari ryo ritwara ibihugu. Ubiravye neza ubundi ibihugu uzosanga bitwagwa nabitegute amabwiriza canke amategeko. Ariko bashizeho ngo ibwirizwa shingiro kugira ngo abe ari ryo rirongora igihugu. Mugabo ugiye kuraba mu by'ukuri bihari, tutagiye mu maformalite mu bihari, tubona ibihugu biri kuratwagwa n'amategeko cyangwa se amaprincipe niyo ariko aratwara ibihugu. Rero ibyo Trump yavuze yuko ashobora cyangwa se ko abantu batotangara babonye yitoreje ikiringo cyo cya gatatu, aha no kumenyesha ko ibintu Trump yavuze birayobeye. Usibye ko gushika n'ubu abantu bamwe n'abandi batarashobora kwiyumvisha uburyo Trump biro bintu azobikora. Ntibazi nimba bizoba ngombwa ko ahindura ibwirizwa shingiro, ntibazi nimba azobigenza ukundi. Mugabe igihari ntawe uriyumvisha uburyo Trump bino bintu azobikoramo. Rero nkahamwe Trump yoramuka anabikoze akitoreza ikiringo ciwe ca gatatu, tahura neza yuko hari abantu benshi byoshimisha. Hari abantu bonezerezwa nuko Trump yitoreje ikiringo ca gatatu. Musanzwe sinikumeze mabare gato musesangoze. Ubu hari abantu cyangwa se Trump ubwiwe cyangwa se undi mu president yo kwishimira ko donc yica ibwirizwa shingiro. Abantu barahari. Reka mbwira ikintu kimwe mbere. Ribanda babaye. Musanzwe isi tubayemo irimwe ama paradoxe menshi. Sivyo? Nkamwe Trump byoshika akitoreza ikiringo ciwe ca gatatu. Tutitaye mu nzira byocamwo nuko yobigenza. Abantu ba mbere bo byishimira n'abanyepolitike. Urumva? Abafise inyungu. Bo biburayi wanashaka no muri Afrika benshi. Mugabo rero cyane cyane abanyepolitike apana bifuza abari ku butegetsi uyu munsi, abari ba president uyu munsi, ivyo bintu bo byishimira cyane gusumba. Usibye ko abanyepolitike bo bipfuza kuba bozo kwitoreza nabo gutwara ibihugu byabo. Sivyo? Reka mvuge abakandida abifuza kuzokwitoza mu matora yozokurikira mu bihugu byabo, canke abafise indoto yuko bozoba abaperezida. Abo bobo ntibobyishimira bitewe nuko amahirwe yo kuzoba abaperezida yoba abaheranye. So niwumva rero yuko abaperezida bo muri Afrika biburayi baramutse babonye Trump kino cyimvira gikomeje, baramutse babonye Trump abyitoreje, menya ko nabo boca bamera nka Trump. Trump yoba babereye akarorero keza. Hasi niko tuhatahura kuba yahinduye ibibwirizwa se. Beni uwo ari we wese yoza yerekana Amerika. Sibyo? Cyane cyane nk'abantu baperezida b'ibihugu byacu boza batunga urutoki Amerika. Amerika niyo yaturasa kugira ngo tuve ku butegetsi yitwaje bya bintu batuzanamo ngo ni demokrasi.
none gasha nabo barinze bahonyanga iyo demokarasi batubesha ko ngo mama ngo niyo batuzaniye n'iki tusa nabo ubwo batayubahiriza urumva rinde wundi yoshobora kandi kumva ko yokubahiriza demokarasi. Nukuvuga abaperezida bacu boza badutwara bakava ku butegetsi barushe bateguye abandi bazobasubirira, donc bari mu bihe byiza. Narigeze hano hino kuri BMF narigeze kuvuga ko hano mu karere kacu k'ibiyaga binini ntabwo bipfuza yuko Museveni yozova ku butegetsi aha mu karere kacu k'ibiyaga binini. Sinzi ko nantu ntahura narabivuze n'ubundi abisubiremo, usibye ko badashigikiye uburyo umuhungu wa Museveni ariko yitwara, amabwa ariko arakora, ayo ntayo bashigikiye. Mugabo ndakumenyeshe ko abaperezida bacu benshi hano muri Afrika, cyane cyane hano muri East African Community, sivyo hano mu karere k'ibiyaga binini, ntabwo bipfuza ko Museveni yova ku butegetsi. Urumva kubera ikizi none tuvugana ukuri, ariko hari abantu bose ko bavuga ko Museveni bashaka kava ko yatwaye imyaka myinshi. abana Uganda abenegihugu b'Abaganda ntugire ngo nabo ngo bashaka kava ko ngo nuko ngo batamukunda ngo nuko ngo batwara nabi, kuko bumva ko bakeneye impinduka. Ubone ibyo bumva kubera ko batwaye imyaka myinshi, niyo mpamvu bavuga bati cyo dukava. Mugabo bana perezida bacu enda gwa karo kare teresemba, ariko mu byukuri wewe wobona ibyiza ukareka kubyipfuritsa, ukareka kwipfuza ko ibyo byiza byotaye wawe. Aha tuvugana ukuri, sivyo? Niyo mpamvu navuze ni babona Museveni atwaye imyaka 40. Kagame atwaye ingahe? Sivyo 30 na Museveni agira amusumba Kagame. Exactement kewe. Sivyo? Hari icyo mbona mu mutwe wanje. Turaba nk'umuntu atwaye imyaka idashikana 10, idashikana 7, sivyo? Imbere yiwe ariko arabona abantu batwaye imyaka irenga 40 kandi ari babara 30 na, sivyo? Mu byukuri uwo muntu abaye yobona ayo mahirwe yo gutwara iyo myaka kukiwe atoyitwara. Enda kwereke dufate nk'umuntu yubatse stade, dore ko nyine cyo dutanga bakatire simple, nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi aherutse gupresenta stade Ntwari, sivyo? Herutse kubako hasi ngomba kuza muri 1 2 3 mvuge ngo amaze kurangura ibi nibyo amaze kurangura. Tugiye mu masecteur ya mine energy n'ibikitusa mu myaka ingahe, sivyo? None gasha abantu nk'aba babonye Trump ahinduye ibyizwa shingiro yitoreje manda yiwe ya gatatu, aba Trump yobazanya ko ibintu by'amenyo ngo karo kare teresemba nk'uri mfatiye kuri ibintu cyo aherutse kugaragaza yakoze nk'afise indi migambi myinshi, imigambi boku, imigambi ebere agomba kuba yorangura akorera bene gihugu. Nk'ubu par exemple uko amasoko agumasha, andazi ko yamaze gushira mu mutwe ingene ashobora kuba yo kubaka amasoko meza turiko turabibona ya kijambere agezweho. Urumva none gasha ko Amerika ariyo yahora irasaba perezida ibica ibagiriza ngo ntibubahirije ikiringo mama ngo demokarasi ngo bayihonyanze, nayo iramutse ibikoze ntubona yuko yo ikanavuga ko bari Imana imukoreyemo kugira ngo n'abanyafrika nabo babone yuko bijya batuzanye mu byo gutwara imyaka 5 haba perezida kagenda
ari kimwe mu bituma ibihugu byacu bidatera imbere bien sûr donc Ibi- abandi babandi riko tugera ibazisi ibi rero batabitahura c'est vrai hariho abantu batabitahura bo bakubwira bati nibacike bave ko natwe dushikirwa ndakubeshe bariho benshi yego bivuze ngo rero bijye nakubwiye nti hariho benshi batifuza ko Museveni yovako ntabyo bifuza kuko bavuga bati Museveni raba imyaka atwaye Uganda abanya Uganda baratekereje même si hariho bamwe n'abandi bariko bifuza ko badashima ivyo umuhungu wiwe Kainerugaba ariko arakora batabona ko Museveni yoguma atwarira ku mafuti Kainerugaba ariko arakora mugabo ku kiringo cyuko Museveni atwaye imyaka 40 nuko yobandanya natwara ni benshi batifuza ko Museveni ahubwo musasanguza ugirize ishinyo birutsa bisigo nibutse ko umunsi cyo twatwasezeranye abantu ubuze muhoze nshinda byibuka kuzi niko yari yarazi agize gusa hamwe wewe uraducanga nibyo namanda kubwiye igihe kimwe batubwira ngo Museveni yagambaniye u Rwanda ariko tukaba twumvise amakuru avuga yuko muhozi yaraye mu Rwanda n'imatara yavuyeyo bo musanzwe Beni ivya Kainerugaba ni birebire cyane niyo agomba kore ryakosa kugira ngo oya mviriza ivya Kainerugaba ni birebire cyane hama ibyo kugambanirana naho ubundi none umuntu ntashobora kugambana muri ko murasangira muri ko murira ku isahani imwe cyane nurabona umugore agambanira umugabo cyangwa umugabo agambanira umugore hariho ikiganiro nareko ndarabakare aho Pierre Nkuriki muvugizi w'igipolisi yerekanye umugore yagambaniye umugabo aramwica umugore amufatanye n'abantu bakoranye ako kabibi mu kwica umugabo urumva so bivuze ngo rero kuba Museveni yogambanira Kagame cyangwa Kainerugaba yogambanira Kagame kandi bari kumwe nta gitangaje namba kirimo cyangwa se nimba wowe uvyibuka cyangwa ubizi ndazi ko badukurikirana benshi babizi ubundi Gaddafi igihe baza kumwica ntiyaravuye muri Amerika ibyo kabisa baramugambani kandi yaravuye muri Amerika so rero ibyo nibyo gukanga ibyuko Kainerugaba yaraye Kigali nimba atanavuye ntavyo nzi cyane buri mbari yakiriye ntibigutangaza wowe utahura ko igihugu ari ikintu kinini igihugu ni jeya igihugu ntabwo ari nk'umuntu wanashaka n'umuntu abanyarwanda bavuga ngo n'umuntu ni mugari n'umuntu ni munini so rero wibuke ko umuhozi naravuze mentfor anaramutse akoze akantu gato gusa bishobora kuba vyo mutuma we na se batanga Kagame kuva ku butegetsi ariko rero hari ibintu abantu benshi bintangaza ndakunda gukurikirana cyane iyo habaye ibintu nk'ibi hari ibinyamakuru pro Kagame bivuga bitera amashurwe uruzinduko rwa Muhozi Kainerugaba ibindi bitangazamakuru nabyo pro Tshisekedi bivuga biponda urugendo rwa Muhozi Kainerugaba mu bisanzwe ibyatwaye Muhozi Kainerugaba kwa Kagame gushika magingo aya biracari banga barahamagaye itangazamakuru ngo rigire usibye gusa ko Kainerugaba yagacupa kamufashe nawe agomba kwigira umu influencer yimeninda mwe n'ibindi mugabo utabara ko gushika ubu ivya Muhozi Kainerugaba na Kagame ivyo baganiriye biracari banga hariho ibitangazamakuru nabonye bivuga ngo bariko ngo bari baje kuzuza neza ngo umugambi wa balkanization ahubwo nyine ukiringaho nyine umusisanguzi hari amakuru bandanya numva hinge gato meze mbabarire udatuma n'intumbero y'ikiganiro mbabarire gato sivyo rero bamwe bakavuga bati ngo umugambi wa balkanization bahejeje abandi bati ngo byinshi ariko se jengo mbazi kino kibazo ko badukurikiranye
kandi mwose acibaze hama acihera inyishu sibyo kuko imutokwibaza ko Kagame yoba yatumye ko Muhozi Kainerugaba amubwira ati wowe kubera iki uguma umpamagara anko kandi ubona ko isi yose yanyase ariko ntuntabare kuki iki kibazo umuntu atocibaza ko yoba yatumye ko Muhozi Kainerugaba ati kubona isi yose yanyase kubona ngize nico mvuga bambwira ngo shut up kazibe gasakire mugabo ukaga umunyomanga ngo anko kuki utanabara kuki wowe wishingaso ntubona ko jewe baramutse bankuyeho na wowe naso muzoca munkurikira kuki ibibazo nadashobora kubyibaza abandi babandi Kagame ashaka guhitana nabo ntabyo nzi kimwe gusa bibaye biruko uca wumva ko na Muhozi ubwiwe atanyishu iri direct yoha Kagame baca baja muri bya bindi byo guhendahendana nonda kubesha nimba aricyo cyatumye Kagame atuma ko Muhozi Kainerugaba uca wumva ko Muhozi atanyishu iri direct ashobora kumuhenda kuri asanzwe amuhenda mu kumwereka yuko azomufasha nayo shwi uzirikanye ko navuze ko igihugu ni kinini igihugu si umuntu igihugu kiri big hari ingingo Muhozi Kainerugaba nubwo ashobora kuba ari umugaba mukuru w'ingabo ari chef d'état major adashobora gufata muri Uganda ibi birabaho ibi biratahuritse mugabo icyo nguma mvuga ni cyakindi wumve ko ikosa rito Muhozi Kainerugaba ashobora kuba yokora rishobora kuba ryotuma akarere kadukamwo intambara ivyo Kagame nawe yipfuza bitandukanye n'ibyo se wa Muhozi yipfuza Kagame yipfuza intambara y'akarere kugira ngo aronke benshi bajana aronke abo yisasira ibitandukanye n'ibyifuzo bya Muhozi nako bya se wa Muhozi Kainerugaba aha rero ndabandaniriza mu bisanzwe ivyuko Muhozi Kainerugaba ari mu mazi abira burya nawe ari mu mazi abira nuko abantu benshi iyo tubibabwira bibagora gutahura nuko ibihugu bisanzwe bifasha u Rwanda nivyo bihugu wanashaka bifati ya mbere mu gufata ibihano nuko nivyo bihugu bifise ijambo mu kanama ka ONU kugira ngo bashobore kwa gufatira igihugu kimwe cyangwa ikindi ibihano aka kantu gatahure so kandi musanzwe muzi ko Muhozi Kainerugaba ibintu ariko arakora mu Buganda birashobora kumubambisha birashobora kuba byotuma ONU yicara ikaba yomufatira ibihano nka Muhozi Kainerugaba en personne urumva aha rero muca mubona ko agomba kuba menge ahangira ngo muca mwumva ko kuba Kagame yamuhamagaye Muhozi Kainerugaba Muhozi arashobora kuba menge hakabaho guhendana hagati yiwe na Kagame mbega kuki mutibaza ko na Kagame ashobora kuba yamuhamagaye akamubwira ati petit jewe ndiko ndagoka uri kuri hakuntabara wowe ajya mafuti uri kurakora aya naya nubona ko ushobora kubwira Ubufaransa bukirevolta mu kanama kawe nawe bakagufatira ibihano why not tudashobora kuntabara tusa tubyiyumvire ko bishobora kuba ari mu byatumye Kagame atuma ko Muhozi niyo mpamvu navuze ni mu by'ukuri mu byatumye Muhozi aja i Kigali akanaharara ntibiramenyekana neza usibye ko umuntu ashobora kubyibaza aha rero ngira ngo murabizi neza yuko
kumbura hari abantu bashobora kuba batanabizi Muhozi asanzwe ariko aratoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se. Ibishobora kuba byotuma rero Emmanuel Macron amusabira ibihano muri ONU. Ibi birashoboka kandi biri direct biratahuritse mu buryo yogaragaza neza ko adashobora kuba yotabara uwo yita inarume Kaga. Aha kabisa aravye nabi uyu Kagame arashobora kumuteranya na Makoroni cyane Makoroni ubwiwe akaba yotanga ibirego mu kanama ka ONU bigatuma uyu muhungu wa Muhozi Kainerugaba nako umuhungu wa Museveni ariwo Muhozi Kainerugaba akaba n'umugabisha w'ingabo muri Uganda afatirwa ibihano. Aha rero hajya Muhozi ntibize batangare asamaye gato agakosa gato yokora akisanga mu bihano kotuma ONU kabisa yicara ikamufatira ibihano bien vizuri sana. Ariko kurundi ruhande nawe arashobora gusobanurira Kagame aha mugihe Kagame yamufatisha ibi arashobora gusobanurira Kagame akamubwira ati none anko sindabikora kimya ntabyibona ndabikora kubera ntinya ko Trump nanje ashobora kumfatira ibihano. Mu bisanzwe umuntu agowe cyane gusumba ubundi ni Muhozi Kainerugaba. None afashije Kagame mu buryo buri direct Trump numufatira none aretse gufasha Kagame naho ntiwumva ko Ubufaransa bumufise kuko bitewe n'amafuti ariko akorera abari muri opposition se abatavuga mu butegetsi bwa se ONU irashobora kumunyara akavuga turi kuri abahohotera uri kuri abatoteza. Ibyo ni ibikorwa by'iterabwoba nkabijya byatumye bahana Sematama na n'uyu wa M23 sivyo Mani Zenze nawe ni nkabyo uri kurakora turashobora gufatira ibihano. Mugabo Kagame we ni bihano bya Amerika nawe nashobora kuba yamufatira ibihano at any time. Mugabo niwumve rero yuko uyu Muhozi we ari kugwembe cyane. Erega niyo mpamvu twama tubabwira ko Uganda iri soft cyane gusumba Rwanda. Uganda iroroshe par rapport y'u Rwanda bitewe nuko iri mu yabira. Donc babaye akazuyazi. Uganda yigize akazuyazi ihagati ni nk'inzengaruzi. Niyo mpamvu twavuze ko Uganda yo iroroshe cyane gusumba u Rwanda. So reka tubandane hano rero mu bisanzwe uko biri kose hari ibintu bita kwinumuvu. Burya nubwo uyu Kainerugaba yofasha Kagame quelque soit ubufasha yomuha bwose ntacyo bwotanga kubera ko Kagame ari mu marembera, Kagame ari ku musozo aha mubwije ukuri ashobora kuba yomufasha wanashaka mu buryo Kagame nyene ubwiwe abyifuza akamuha uwo musada. Mugabo igihari kandi kigaragara nuko abasirikare ba Uganda bashobora kuja muri Kongo nkuko bahari, mugabo ntibazi bahabwe ibihano bitewe n'uburyo binjiyemo. Binjira muri Kongo nk'abasirikare b'u Rwanda na M23 kandi wanashaka none bimenyekanye bagiye mu Rwanda urumva barabaganda ni nkuko Ufaransa par exemple cyane kujya kwa Leta Tabara ni nka kujya. So wumve kandi ko ari nkuko ashobora kumuha ubufasha butandukanye n'ubwo Kagame akeneye. Kagame ashobora kuba amusaba umusada w'abasirikare bamufasha kuja guhangana na FARDC, mugabo akamuha umusada w'abasirikare bien sûr baja kumufasha kugwiza ibihano byo munda nako ibyaha byo mu ntambara.
ugasanga umusada wa serikare baza kumufasha kugwiza ibyaha byo mu ntambara, ibituma warashaka noneho oni imufatira ibihano cyangwa se Amerika imufatira ibihano bikakaye cyane gusumba. Narababwiye nti murindire gato mu ntango z'ukwezi k'umunani hari ibindi bihano biza gukoroka nk'imvura ku Rwanda. Aha, ibi narabivuze mu birindire gato hari ibindi bihano biza gukoroka kuri ijya migwi y'abaterabwoba vuba cyane muza kubibona, kuko ibyo Kagame akomeje gukorera mu maso y'amakungu, ntugenge uko bihumuriza hibambeho. Reka nibandanirize abantu bampinga ko hagati ya Museveni na Kagame cyangwa se hagati ya Kainerugaba na Kagame ari akagambane kwenda mbere. Mwarigeze mwumva leta ya Kongo itunga urutoki igihugu cy'u Buganda yuko kiri mu bateje umutekano muke Kongo? Nanga nyene n'abatunze urutoki ni nanga avuze ko bafashanya nawe mugabo n'abacamwiyamiriza. Yego Mugabo mu bihugu bivugwa uramaze kumva ko abakongomani benshi banavuga Kenya. Yego mugabo Buganda ntabwo bavuga, nuko Tshisekedi atabwinga afise. Ahubwo ubiravye neza rujya ruzinduko rwa Muhozi hariya mu Rwanda, rujya rugendo rwa Muhozi Kainerugaba mu Rwanda, ushobora no gusanga ari Tshisekedi yamutumye kuneka. agatuma Muhozi wowe unacheza na politiki. ahubwo nyine dusanguzi ariko vuga amajambo menshi tukiri muri no jijo kumenya ibyo Muhozi yayazi na Kagame ariko bavuga yuko imbere donc ukuja kwa Muhozi hari hamaze kuvayo ni Sematama na Sultan Makenga. Donc Sultan Makenga na Sematama baratanguye, Muhozi arakurikira. Ibitangazamakuru rero bitandukanye ndetse n'abantu benshi bavuga ngo bari bagiye ngo kuyaga kwigarurira Uvira, abandi bavuga ngo Kagame yarabatumye ko kugira ngo ashobore kuba baragara nk'umuvyeyi nyine yabarage kubera yuko Kagame urabona ko rero agomba gupfa rero umuvyeyi agomba kuranga abana nyine abarage nk'umuvyeyi agomba kubera abona amaze ageze kumuteremuko. So reka ngumve ikintu kimwe bene, abantu turakunda kwibwira kandi kimbabaza ntacutse nuko iyo tuba turi kwibwira ibintu abantu baba baganiriye tubishiraho confirmation turanabyemeza pe nkaho menga twari kumwe nabo kandi ibyo baganira ari banga. Ibintu birambabaza cyane mu itangazamakuru, wakagomba kuvuga uti ibyo baganira ni banga mugabo nibwiye mbona bo babavuze ukunukunuku, sivyo? Bamwe ngo Kagame agomba kubaraga kuko yabonye ko imisi yiwe yashitse yo gutanga. Iyi hypothèse irashobora kuba ariyo. Abandi bati bariko bategura urugamba rukakaye rwa Uvira, bariko kubisubiza Uvira hama babone kwataka Uburundi kugira ngo Kongo bazoyisubiremo afise Uburundi. Niyi irashobora kuba ariyo, ariko ngo bankubwiye nanje indi wanje kandi uyanarize n'abatwikana bayanarize, sivyo? Twarababwiye ko muri M23 akagambane ari kenshi, akagambane kabisa ni kenshi. Nigeze kubabwira ko M23 ubu iri imice itatu. Abo Kagame yarakwiye no kuza nawe nyine andugikira amamega ndamuragurira serve ndamwibira n'amabanga. Narerekanye ko hariho M23 iri ku ruhande rwa Kagame ishigikiye Kagame, somambike ya Kagame. Hama nderekana ko hariho na M23 idashigikiye Kagame mugabo iri ku ruhande rw'Ubuganda, bajya badiringa n'Ubuganda ubutare bivyo badashira mu Rwanda badandaza mu Buganda, bajya biba imbaho ibiti byo muri Kongo byo bitangwa ni bois du Congo bagatwara mu Buganda n'ibindi tusa. Nza no kubereka ko hariho M23 bagumanije ivyiyumviro
bahawe ko M23 ari byo iriko iragwanira nayo shwi ivyiyumviro bazanye muri M23 hari abakongomani babifashe nk'ari ukuri nk'ari byo M23 iriko iraharanira barabigumya nayo shwi donc M23 zari zitatu iya Kagame iyishingiye ku Buganda n'iy'abakongomani bagumye ku mahame ya M23 mugabo Kagame muri bwa bwenge bwo buhanitse sinzi ko yavyivye kuri BF ntabyo nzi cyangwa perezida yiwe nawe yaje kubigundura acasanga Sultani Makenga ari ku ruhande rwa Museveni w'Ubuganda Kagame rero kubera ko ari samandari nimba atari Bakame yaciye ashira abasirikare ba RDF Inkotanyi kuri Sultani Makenga abari bo bamucungira ubuzima mu ntumbero yo kumuneka urumva ni wumve rero ngo ubu Sultani Makenga nta na droit afise yo guhamagazwa Kigali ngo ayanke kujayo kuko yanse kujayo bajya mucunze wo mumena umutwe bo murasa none kuki abantu tutokwiyumvira yuko Kagame yamuhamagaje muri iyo ntumbero yo kugira ngo amugorore amushire ku murongo Amerika ati petit keba nayo donc bose yabahamagaje mu kubashira ku murongo kandi ni Rugaba ati ewana wewe urabona neza utakuranta abantu tuvanyanye sema tama nawe nukukuko n'abana ibi byose nibyo twokwibaza kandi birashoboka rero bivuze ngo tujuru nakagambane kwenda mbere muri M23 nakagambane kwenda mbere bitewe nuko baramaze kubona ko urugamba rwabananiye bageze muri periode rero mu kindi bahita ngo namagaburanyama y'amagaburanyama aho umwe wese batereye hejuru asamagwiwe niyo periode bageze muri M23 kuko ego umugambi wo kugira ngo barase Uvira kugira ngo bashobore kwigarurira nako umugambi wo kugira ngo wo kurasa wo kugaba ibitero bikomeye kugira bashobore kwigarurira Uvira umugambi urahari ariko kandi umugabo apana imigambi kabisa Sultani Makenga arutse kwerekana abakomando bangahe abakomando ibihumbi 9,318 yasohoye Tshisekedi rekanye bangahe ndabiro message ndabira ubwira abantu ubwira Tshisekedi abakomando nawe yasohoye uyu munsi raba nako mukiye muri message ncamona ko uyu munsi birufatiriwe gose commentaire ndabakwana nabwiye yuko dukora ko turaba ama message Tshisekedi yasohoye abakomando ibihumbi 12 yasohoye abiteguye kuza kuri front line aha muri Sud Kivu na Nord Kivu umwe akeneye gufata Uvira na Baraka ubundi akeneye kwirukana aba bakeneye gufata Uvira na Baraka mu maeneo yose barimo hacha tubaza kibazo bitayishia wapi bana bateri fibrillare ajuru kabisa bateri ni utaruri ajuru namakuru nakumukene wabonye aya makuru yiriwe ahubwo reka twibandanyirize by'isangwe bivuze ngo hinge gato bivuze ngo rero nimba Kagame yabahamagaje kuri uyu mugambi wo kugira ngo bashobore kuba bo kwigarurira Uvira na Baraka Tshisekedi ametoa jibu yabishuye none yabishuye none kabisa yatanze inyishu aba ntabwo ari bamwe bafite amaraso ya Kabila aba ni babandi Tshisekedi aba nabo nabasohotse muri formation naba Tshisekedi yewe numvise babitunga naba Tshisekedi mama no Rwanda rubitu Tshisekedi ari ku kivi ariko arakora abibaza ngo reka tubandanye gato musanguzi gato ariko imbere ko tubandanye ndabona twaryohewe muri commentaire turi kumwe twese twandi tugire like abantu tarayikora bafata kwikana tandaki barakora nibayikore duteye tugaruka rero kuri baba oppose
donc bari kuri opposition Tshisekedi Chise kabisa baheruka kugira uruzinduko hano iwacu mu Burundi bamwe bakunda Burundi bwacu bavuze ngo uruzinduko mu kirundi ngo ni urugendo voilà urakoze cyane bamwe bakunda Burundi bwacu bakunda uko bimeze tubakara kwigatoya twarayange ko gatoya twarabonye nyuma yo kugira urugendo hano iwacu mu Burundi habonetse impinduka nyinshi manifestation zirahagarara zimwe n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi twabonye manifestation zarungurujwe bisa nk'izanahagaze kabisa twaranazibagiye wanashimye est-ce que kuva baviriye mu Burundi tuguma tubona impinduka tubifate nk'impanuro neva yabahaye canke tubifashe nk'aho yabakangiye canke se yabashize kwiterabwoba oya neva ntabwo ari umuteroriste wapi ndakora ikintu kimwe bene je ngo mvuga ibintu biza gutuma abantu bamwe n'abandi babona kumenga ndi umufu ndumusazi esi utwaba kujya akanya inkotanyi nzo nshatse kuvuga gusa ariko ndaze no kubishuza ndaza no gutanga ibindi byiyumviro by'inkotanyi biza gushigikira ibyiyumviro by'iwanje mu bisanzwe Kabila akiri ku butegetsi kwanza nkiri kuri iyi ngingo ndumva ndaramutsa manager wanje ahari kabisa agugwe neza saluton kabisa kuko hari ukuntu nyine tuganira akanyubaka nkaca amuza mu byumviro Kabila akiri ku butegetsi yatwarira ku byiyumviro by'u Rwanda Kabila akiri ku butegetsi Kongo yatwagwa ku mpanuro z'u Rwanda ibi niko byari bimeze niyo mpamvu ntangazwa n'abanyamurenge uyu munsi bakivuga ngo leta ya Kongo irikirabica wallahi ikintu kirambabaza gose leta ya Kongo nivyo yarabishe sivyo iranakorana n'abateroriste baredetabara barabica sivyo kuba ari ivyumviro byava mu Rwanda ico gihe leta ya Kongo yatwagwa na Kabila mugabo kubera uburozi barozwe yuko leta ya Kongo yabishe n'ubu baracavuga ko leta ya Kongo ikibica kandi ari irikira batabara ntibabona ko ibintu byahindutse izina leta ryagumye ari leta mugabo abahagarariye leta barahindutse abanyamurenge ibintu bibabwira uyu munsi uwo babona nk'umukiza n'umwe yaratwaye ya leta yabica ntibabona ko ari rwa rukundo rw'aba bandi biruka inyuma y'inka bafise imipanga atari kugira ngo baziragire ari kugira ngo bazibage birire inyama ntabyo babona ivyo so bivuze ngo rero ubundi biravye neza u Rwanda rugiha impanuro abakongomani mu by'ukuri nta bintu bizima bigeze bashikako hagira umuntu aza muri commentaire bitubwire pe Kabila ni kihe kintu kizima gifadika yafatiye abakongomani yamariye abakongomani mu myaka 18 yatwaye igihugu si ubupre mu dufashe kintu muri commentaire mukimfasha mukimbwire ariko rero uyu munsi turiko turabona Kongo Tshisekedi ariko yubaka amakaminuza bakayubaka pe agahera abanyeshuri bakayigamo turiko turabona Tshisekedi ariko yubaka ibitaro akabyubaka pe bigahera turiko tubona Tshisekedi ariko yubaka amabarabara turiko tubona Tshisekedi ariko akora n'iyindi migambi y'iterambere cyane gusumba wibaza kari kure kikabera tuvugana ukuri ni kubera u Rwanda rutagihanura Kongo ahubwo ubu Kongo iri kihanurwa n'u Burundi tahura ko kubona bajya ba opoza baraje mu Burundi bagashika muri Kongo n'ivyiyumviro bigahindukira reka Rwanda kakwereka yego kantu karabe neza bano ba opoza ubwa mbere M23 gitangura
ntibari bashigikiye M23 kandi ntibari bashigikiye Tshisekedi bari muri opposition gusa ya Kongo. Mugabo uko iminsi yagenda yicuma baje kuza aho basa n'abashigikiye M23. Aka kantu urakabona? Ndakumva. Mugabo aho baviriye mu Burundi M23 bayiteye umugongo. Biboneke ko rero kubera impanuro ubu abakongomani bahabwa n'u Burundi, Kongo iko inasonga mbere, bariko baratera imbere. N'abanyagihugu b'abakongomani barabibona. Duhagarare kuri kana kantu uvuze Msesangozi ko u Rwanda Kongo itaganirwa n'u Rwanda. Ubu rero ko muvuge yuko neva agomba gukoloniza Kongo cyangwa se ubundi ugomba gukoloniza Kongo nakumwe Kagame yabikora amaze imyaka biki. No Ben, wewe ubyise colonisation. Yego. Nka wewe wabise colonisation. Mugabo jewe no byita ku Burundi ari umuhanuzi mwiza wa Kongo. Apana mu colonisateur. None ni nkuko Tanzania ari umujenama w'u Burundi. Sibyo? None Tanzania undi ntibabanye neza. Canke Afrika y'Epfo n'u Burundi ntitubanye neza. None wocu uvuga ko Tanzania ikolonije u Burundi? Canke se wovuga ko Afrika y'Epfo ikolonije u Burundi? Uburundi buriko ndavuga gute? Buriko buragirira akamaro cyane Kongo gusumba uko uwundi muntu wese yovyibaza. Erega ibi bizoza kuvugwa mu mateka kubera ko ubu hariho ibikira amabanga, hari ibiramabanga. Natwe none tuvuga n'ukuri nuzi ko abaki bita secret professionnel, hari amabanga aragutumira ndashaka gushaka mutangaza makuru. Tahura ko wanashaka akamaro Trump ariko aramarira abakongomani kari down cyane kuko Burundi buriko buramarira abakongomani kubera Trump ari gufasha abakongomani ku nyungu ziwe bwite. Mugabo u Burundi ntabwo bushobora kuba bwokoloniza abakongomani kuko Kongo n'u Burundi ni Kongo. Nous sommes des frères et sœurs. Ntabwo rero twoshobora gukoloniza bene wacu cyane ngo tugire sorry gato mbabare gato mbere ko turangiza. Ndafise video y'umunyarwanda inkotanyi vuza iyo nuko tumurava tutaragira technique zo kwerekana video. Ivuze bayumve hama ince sandangaza ni point wumve ko bataza gushigikira ivyumviro meje kuvuga. Vuze bayumvire game change ku buryo batabiteze abantu kubera gupinga Neva ntabwo bajye babyitaho ngo babibone. Kubera gupinga Neva ntibabibona ko kana kari president wa Republika y'igihugu X. Muna bari president. Urabona ko president Ndayishimiye afashije Tshisekedi guturisha abanyekongo cyane. Urabyumva? Abona abanyarwanda systematic mu buryo bweruye yafashije Tshisekedi kugambanira M23. Ako kamera kumva Tshisekedi atigeze atekereza mbere. Ndabibereka. Mbabara gatuje breakdown. Sibyo mu minsi uburyo Tshisekedi atigeze anabyiyumvira kabisa. Neva yarabimweretse. Ano cyane bazikibaza. Aba banyarwanda babimenye gute ko Tshisekedi atigeze avyumvira? Ni bya bindi byuko akuzuye katamurikwa kabisa. Bakubwiye ngo akuze ntikamurikwa. Nivyo ukaniye kuraba yuko umubindi wuzuye nta gufata itoroshi ngo muri kurabe urabyiboneye ku kilometero w'amatwana ko umubindi wuzuye. Rero nibikogwa nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abakongomani bisi yose irabibona. Ntibinda ngo Neva je ngaho ngo nakoze ibi nakoze nyene cyubahiro. Ntibikenewe ko yisigura, ntibikenewe ko yivuga ibikorwa biri heze video. Kishize yasaga nk'iyamaze kubona opposition yose yagiye ku ruhande rwa M23. Gusa mbere M23 yabaga ihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, inahanganye na opposition y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri make uwopoza ubutegetsi bwa Kinshasa yabaga ari opoza M23. Opposition yasaga nkaho iyo bigeze kuri M23
ihita ijya ku ruhande rwa leta abiki Tshisekedi atangiye kwerura ko ibya manda ya gatatu bishoboka opposition yose yahindukije umugongo iba contre Tshisekedi none kuko iyo mvuga ari nayo yavugwaga na M23 bamera naho bona M23 bagiye gutera intera imwe uzi uburyo Evariste Ndayishimiye yafashije Tshisekedi guhindura umukino abantu bari barubiye Evariste Ndayishimiye batemaga bagati kumuze tuvugane muze baraza imyigaragambyo ya mbere yo kitariki 8 irapfuye ya mbere Tshisekedi yari yamukiriye amarenga kama abantu atazaresista imyigaragambyo yabo amaze kubaganiriza amaze kwica ya myigaragambyo ariko bafite indi previta ki 22 muri ya timing nziza abwira Tshisekedi ati aba bantu muzaba ruko kaganira nabo ariko irifuko muri aba bantu ugira abugura twari twicaye kuri ya meza turi kwerekana icyo umunsi wawe navuze ko information yanyu muri Kongo bari cyo uburyo perezida uriho atabasha kubatsinda kubera ko population 90% by'abaturage bayoboye babarizwa maho ariko senko y'ikabiri powerful cyane Tshisekedi yarongeye atuma kuri bantu bo muri senko bavuye Burundi ariko ari neva ubimufashije tubona batangiye guhindura ururimi ba Fridore Ambongo batangiye gutuka M23 n'abandi batangiye kwivuga nabi batangiye kuvuga ngo désormais ikintu cyitwa ari ubwo ni invasion twaratewe kandi twatewe kandi Tshisekedi ibyo nibyo yasabaga kugira ngo yari tike harya bayita tike moderateur yari tike moderateur kwinjira mu biganiro nawe Tshisekedi arangije abonye avuka abonetse ndavuga ati noneho nemeye ibiganiro mu ya leta atangaza ko bagiye gushyira timeline n'uburyo bizagenda birangiye bavuga ko senko izahabwa role yihariye cyangwa zenga afere kwisha abana abanyarwanda si musesanguzo kuri BF abana abanyarwanda none tukiri ngano gabe urumva Trump aramutse yitoreje manda yo gatatu muwo muhunda amashugwe Tshisekedi ntarimo arimo kabisa kandi bamwita ngo no so reka twirangirize ikiganiro cyacu ndabona twarambiye abantu kiganiro cyabaye kirekire turangirize mugabo ntacu reka mvuge kano kantu ubundi bana yaje ntarasekeje nitone oya icyo Kabila yafashije abakongomani nuko atigeze abigisha kano kamaro karahambaye so twibandanirize rero wowe rero Benita wowe nubwo wobyita gukoroniza sivyo nukuri abakongomani bohitamo gukoronizwa n'u Burundi aho uko bokoronizwa n'u Rwanda akukumve nimba kuba bokoronizwa n'u Burundi biriko birabaha kubona inyubako za leta ziriko ziraduga ahanagiye muri angle yawe wowe bise colonisation nimba kuba bokoronizwa n'u Burundi amakaminuza yubakwa ibitaro bikubakwa amabarabara akubakwa igisirikare cyabo kikaba bien formé aha numva ko bohita mukoronizwa n'u Burundi tuvuganye kuri so rero ubundi ari ibintu Burundi bweretse bakongomani batari bwigira babona banashaka shaka mvuge mu mateka y'isi ntibari bwigira bana mu president aha ibyiyumviro ubundi mu president bigahindura igihugu cyabo ibi navyo bari bwabone bigahindura n'akarere kabisa ndibaza twogarukiza ngaho to reka tugarukize ngaho kugira ngo tubane ndabona yagire gato abo bakadukirana imirongo y'urugamba gatoya ufashe tuyage kuko biravugwa muri Kamituga muri territoire ya Mwenga akavuga yuko Kamituga yes ngo M23 bahiga tugiye ku mirongo y'urugamba yes ndashaka tugiye tukubite tubangura tugira ingene byagenze kuri tugiye yuko ngo M23 ngo yahigaruriye ni hafise beni reka nkubwize ukuri abantu bambabarire hari n'abanyandikiye bambaza ibibazo byinshi kuri za Kipupu za .0 Minembwe ngo uvira ngintambara yazasekeye Baraka tusa ngomba ndababwira ikintu kimwe intambara ziriko zirabera muri Kongo burya n'indi banga ngomba mene rindemereye maze imisi nyikoreye ndarimbe namwe kino kiganiro
intambara ziriko zirabera hano mu burasirazuba bwa Kongo ziriko zigwanirwa i Kigali ni Bujumbura. Aka kantu mukumve ndagasubiramwo. Hari intambara tuzumva muri Kongo. Ndagasubiramwo. Intambara muriko murumva mu burasirazuba bwa Kongo ziriko ziragwanirwa i Kigali ni Bujumbura. Henda kwereke. Mu mazimisi mutareko murumva ama offensive ya FARDC na Wazalendo. Haraheze 2 semaines mutavyumva bagavye ibitero. Vous pensez pourquoi? Nta munition bafise? Nta bigwanisho bafise? Nta ngabo bafise? Canke ntibabona ahantu umwasi wabo afise ibirindiro, ashinze ibirindiro. Kubera iki? Ni mukwege kandi ijya sinamu twaberetse na Benita y'ingene Makenga na Sematama bagiye Kigali bitavye Kagame. Mu bihuze n'ibi bintu muce mubona impamvu FARDC imaze indwi zibiri tekiragira ama offensive nkuko yari maze imisi bikora. Muraza gutora result. Hama rero narabivuze ndabisubiremwo. Ibitangazamakuru pro Kagame nukuri biri très fort mu kubesha, biri très fort mu kubesha kandi biri bien financé, byarahawe ibigwanisho kabisa, byarahawe ibigwanisho bihagije. Mvuze ko ibitangazamakuru byahawe ibigwanisho, twebwe nitugwanisha inkoho. Twebwe ibigwanisho byacu ni amakamera, akarimi, niki kumva no kumva MBZ nibyo ibigwanisho byacu hamwe na assistance. Bariya ivyo babihabwa presque 500% kugira ngo inkuru bazigire kimomo. Please, Mwenga Centre ifiswe na Wazalendo, Kamituga ifiswe na Wazalendo. Ivyo niko biri kandi uko nukuri kutagabanije. Niyo mpamvu hari ntambwiye ngo ntudusubire guhogora usobanura ibi nabiriye. Wapi babwira ukuri hama witekerereze tu, abadashimira kubyumva bavyumve, abavyumvise nabo bavyumve. La réalité y'ibiri kuri front nuko Mwenga Centre na Kamituga biri mu maboko ya coalition ya FARDC. Urakoze cyane musanguzi. Jewe mbere nagukurikiranye cyane, nakurikiranye n'ibiko bibera muri commentaire. Nta kibazo nakindi nabonyemo, nabonye inyunganizi gusa. Ninyunganizi rero umuntu yabanye no mu kiganiro akabanya yasoma no muri commentaire, vraiment biraboneka ko neza ikigano cyatahuritse donc kandi nabandi ko barakomanta bamenye n'ibyo kuravuga kandi bakaragutaho. Ibi byumve ndabona birashika. Ni byiza cyane kabisa. Twanabikunze banashima. Sivyo yakwibikije ngo umusesanguzi Donald Trump niyo yoba ntago yoba ari uwa mbere kuko President Franklin de Roosevelt inde amazina yabo ntago ndarikerizane mu myaka yajya muri 1932 1936 40 na 44 waye rero niko ndababwira neza ko ibintu byose biri muri commentaire ni inyunganizi gusa. Ça veut dire que niyo umwigisha karigisha akabona ibibazo by'abaye byinshi mu ishuri asigatanze na interrogation kabamara twogenda. Rero ndabashimiye cyane, numva nabashimira kabisa nabakunzi no munsi. Nta muntu numwe yagiye aruhande y'ikiganiro, nta muntu yatatamuye. Elisa yanditse ngo Trump nta matora yotsinda kuko yaravyonze muri Irani ko barukwi marubute politique mona. Uwo muntu afatiwe mu Rwanda nta gahinda biteye bivanye no kwishura mu kuzimu
ahubwo nakome. Oh la la, Kenny akome vraiment. Oh la la. Ivyo ntibishoboka ko ibwirizwa shingiro byobanza guhinduka inshuro igira 28. C'est pas Jimmy yagize ngo bonsoir les gars. Voilà mon like hama aza kumviriza aho mwatanguriye shitse nteba. Merci beaucoup. Reka turangize igari. Bakari February yagize ngo Trump yahagaritse intambara muri Iran. Arasetse kabisa. CNN yo muri Amerika nayo yavuze ko bahagaritse intambara kubera bashiriwe n'ibikoresho n'inguvu. Yes. Paradox. Reka turangize musanzwe. Ndabibona commentaire vraiment. Isa 6 ziburi minota 9 tugezemo. Reka turangize ikiganiro. Twabona bivuze kuva kare hose ko twabonye ku matanga. Byo bavuze ngo kodi yari mu kiganiro ndisoma ubu naho hari pe. Uyu munsi ni 20 minutes. Ariko umwanya ugeze kure. Je nabwiye ko nagiye wumva ku matanga bagize. Nanziza kabisa. Yes. Rero reka ndabashimiye cyane abagize commentaire mwese. Commentaire zabaye positive zose kandi zabaye nziza cyane. Bisigure ko wigishije abumva kandi babwiye abakeneye kukira. Rero ndagushimira nawe umusesanguzi ku mwanya duha kugira ngo ushobore ko tuyagisha utubwire n'ibiko biravugirwa hagiye atandukanye uduha n'umuco. Rero reka nkomeze kubipfurije ijoro ryiza, ibihe byiza, akazi keza, mugire aho muba mwubahwe muhane n'imigisha y'Imana. Murakoze.